Ivo wambaye uniforme n'ibirato n'ibirato bagushyiriye ko ndabona ibintu bimeze neza. Ninde yabigukoreye ibi? uniforme ni papa Patrick yatsinguriye atambwira ngo ni mwinshi Ca gisheve bagikuyeko kera none ko bakuye ko igisheve kandi kaba rufise igisheve wiyumva gute mu mutwe? je nta nubwo wanifiti naho bogikura ko azomera irindi nayo neta turi mu kiruhuko nayo neta ndayitereka. Hari ukuntu ukunda igisheve kubera ukunda igisheve Ivo? Oya ubustagikunda ko amashuri atanguye. Amashuri aratanguye. Hajya wari wahevye amashuri wiga mu wakangahe kuko urakunda ishuri watubwiye ukunda ishuri wahevye ibishuri ga mu wakangahe kusubiye ku ishuri bakubwiye kushikira mu wakangahe? Aha nuko tumenye umwaka w'amashuri waratanguye mu kwezi kw'icenda azotangurana n'abandi ku ishuri abandanye ubudahagarika. Nkuko twabikoze no kubandi akano kanya ni nako turiko turabikora ni za TV zanyu ni Patrick Ngoga Foundation ndetse na Edison TV show. Icyo twiyemeje nuko tugomba kubashitsaho cyane kubagezaho babiriko biripasa biko biraba ijyanino na cyane muri gwa rukundo kwa gufashanya mu bintu bigaheza bikabandanya bigenda neza. Ijye umuvane rya Edison ndayahoze uherutse ndibuka tugenda kuraba nipo twagiye nkuko nyene twiterera inkuru none umutama hano nawe sundi yitwa Patrick Ngoga nawe serukira imbere y'amategeko Patrick Ngoga Foundation. Rero murabizi amashuri yatanguye kuva ku munsi wejo twacerewe gato mugabo ko bigenda kose dufise impamvu hamwe n'ivyo rero Yvonne nibaza ko benshi mu mwibuka mwigeme yitwa Yvonne atera inkuru cyane mugabo ari muri bo Patrick Ngoga ari hafi na cyane mu kubafashisha ibi nabiriya igihe tuja kumuraba hariya mu gatunguri yasanzwe aba yari yagiye amushiriye agakinga n'agafanta n'utundi tuntu mugabo acavaho yemeye ko agomba kugira gute kumushira mu ishuri nkuko Yvonne yari yabisavye. Rero yabikoze yashikanya amasezerano kano kanya murabona ko turi mu ngendeshwa tuho twerekeza neza kuri 5 Kizito niho yamuronkeye ishure mu kanya gaheze yamukubisemo uniforme zimeze neza mwabonye hariya ku kigo ca Patrick Ngoga Foundation kuntu vyagenze kuntu yasohotse kuntu nyene yamutekereye nk'umuvyeyi mugara avuga ati ntabwo agomba gufata taxi ntabwo agomba gufata bus ntabwo agomba gufata tukutuku canke moto ndamwijanira ndamushikane na cyane hasanzwe yiga je nje ndamwishikanira kandi naje nzoja kumwitoreraho umva ko ari ibintu bimeze neza. Rero kano kandi turiko twerekeza ku ishuri neza rya Kizito Patrick turi kumwe hano iyo bija hose n'umunezero udasanzwe kuko we umunezero wiwe
wiwe nuko ubona abana na cyane cyane bagendana ubumuga haruhande yuko abakomeye bariko bataco bazovamwo ataco bazoshikako akabona bariko baragira batera imbere biteza imbere nkuko nawe nyene yabitweretse ubuherutse atubwira ati nanje mfise ico kibazo ati mugabo urabona ko mbayeho ati kandi mba nifuza ko nanje shira umunezero mu baba badafise umunezero. Patrick nubwo ari kuri vola reka tugende tuyiterera inkuru gatoya umeze neza Pati. Na mahoro Edson mwaramutse neza. Ndashima Imana weekend yagenze neza cyane. Twagumye dukwepana duhujwe na Yvonne. Naye nagiye gufasha abana ruguru abana kubaha amakaye kubashikiriza amakaye bazi ko twari ko turitegura umunsi wa mbere wo gutangura ishure ry'abana hama bashaka kwereka abana banje ko bagomba gukurana urukundo rwa rukundo tukaja gushikiriza abana badafise uburyo kubashikiriza amakaye kugira ujya mwana nawe abibone ko dushikirije umwana adafise uburyo akurana rwa rukundo ko abwizwa gukura afasha abandi. Twagize ibihe byiza. Mwagize ibihe byiza harihe? Hari muri commune rya Nsoro Gitega. Okay. Nuko uherutse ndibuka ko uri mu bantu bitavye akamo Yvonne yari yateye ati je nifuza kwiga nifuza gakinga ivyo urabikora kino gihe hari ivyo wasezeranye ujya munsi none mbona ari byo uri kurashira mu ngiro bipanze gute? Aha nuko tumenye umwaka w'amashure waratanguye mu kwezi kw'icenda azotangurana n'abandi ku ishure. Yvonne yari yansabye ko yoja nawe mu ishure nk'abandi. Nanje uraza umunezero wanje nuwo kubona abana bagendana ubumuga banezerwa ico basabye bakakironswa. Rero nagira ndamushikane ku ishure twararonse ishure kuri Sensibilisation ari naho natwe twaciye kurondera ubumenyi mu myaka ya kera no munsi rero turiko dutwarayo batoyi bacu kugira nabo baronke. Okay. Muriko mujanayo batoya banyu nabonye bitari bike umukore amugure uniforme hanyuma cyumukura kwigisha mve ciwe. Urabizi rifo kugira discipline kumukura kwimishatsi yiwe yarayinezerewe mugabo yabitahuye ko namubwiye ko n'ubuzima ariko ararondera rifo ke agira discipline ivyo bamusabye byose akavyubahiriza. Ego. Okay, imwe mu byo mwipfuriza nk'umuvyeyi na cyane cyane kano gihavuga ati papa umuvyeyi nibihe na cyane cyane ku mwana agiye ku ishuri kandi akaba adasubira kuvayo ari uko igice giheze. Ndamwifuriza gutera imbere aronka ubwenge ubumenyi buva ku Mana. Ndamwifuriza ko nawe yoza atera imbere agafasha abandi kuko ibi tuba dukora nawe abari ko arabibona burya nawe azokura afasha abandi yumva afite umutima wo gufasha abandi ko natwe tubikora twarafashijwe. Suko byamye bimeze hariho igihe tutari dufise mwaye yo kuba two kwigurira iyo kaye mugabo hariho abantu bari bafise urukundo batubaye hafi badufashije. Ntibiba vyoroshe kurondera ishuri umuntu nka Yvonne ndabizi ku mashuri amwamwe Sensibilisation n'ivyo asanzeyo bagenzi we bafise ibibazo bitandukanye na cyane cyane ku bagendana ubumuga. Uja kurondera ishuri baramubonye hanyuma bakwemera bamubonye canke baza kumubona ubwa mbere uyu munsi. Masere arabanza akabona umwana akamanza akamuyagisha akamukoresha uduteste dutoyi kugira arabe ko azomushobora. Hama rero yarabiko twaramutwayeyo barayaze yarabonye ko ari umwana kerebutse hama ubu niho yatwemerera kibanza ko ntibiba byoroshe abana bagendana ubumuga ni benshi bakeneye iri shure rero kurironka turakeneye ko twokwagurirwa kugira abana benshi bashobore kuronka. Ni naco kibazo nyene cyagira kikiza ni benshi bakwitura ni benshi bakugana uba selection gute? Nukuraba nk'ubu dusanzwe dufise abandi bana mugabo bona nawe rero acaja mu bandi twifuza ko nawe yaja mu bandi akaja muri abo bari basanzwe bafashirizwa muri iki kigo. Numunezero udasanzwe
no gusubira guhura na Yvonne Yvonne ndibuka tujya kumuraba hariya mu gatunguru nko nabivuze kare turiko turaza kuri Sensibilisation tubona ko kano kanya tumaze gushika mu bigo bya Sensibilisation kugira ngo tumushire mu bandi bana yige ha bintu bigende neza. Rero kano kanya Yvonne muramubona ari muri uniforme umunyeshuri ubu mugabo mu mwambaro wa primaire nivyo yipfuje papa Patrick yabikoze Ivo bite sawa cyumba ushike ucyumbe Ivo wambaye uniforme n'ibirato n'ibirato bagushyiriye ko ndabona ibintu bimeze neza ninde yabigukoreye uniforme ni papa Patrick yatsinguri atambwira ngo ni mwinshi cagisheve bagikuyeko kera none ko bakuye kwigisheve kandi kaba rufise gisheve uyumva gute mu mutwe nta nubwo wanifiti naho bogikura ko azomera iyindi nayo turi mu kiruhuko nayo ndayitereka hari ukuntu ukunda igisheve kubera ukunda igisheve Ivo oya ubustagikunda ko amashuri atanguye amashuri aratanguye hajya wari wahevye amashuri wiga mu wakangahe kuko urakunda ishuri watubwiye ukunda ishuri wahevye ibishuri ga mu wakangahe kusubiye ku ishuri bakubwiye kushikira mu wakangahe nahevye ishuri niga mu wa gatandatu subiye mu ishuri niga deuxième mu wa kabiri bagusubije mu wa kabiri bakubwiye ko ari kubera iki bagusubije mu wa kabiri nje nabishase kubera aho nanijya ku Bafaransa umunsi twagenda akunda kugira ikibazo cyo ku maguru cyangwa cyo ku maboko ikibazo rero kirafata cyo ku kuguru ndagenda muhira ndagwara ndamara n'indwi zingahe ndwara nakize subiyeyo madamu baca bambwira ngo ntitwoshobora kukwandikisha kubera wagiye ngo utadusezeye ndababwira basi nimushire mu wa kabiri bambwira ngo ntitwogushira mu wa kabiri nimba ushaka ku ishuri tugushire mu windwi nanjye cyane kubera bagenda baranduza naramenya no gusoma no kwandika byamvuga rero batabaranyanya kubera ikibazo barakuduza utaramenya gusoma no kwandika ubabajije babwira ati kubera iki mundugije kandi mbona atavyo ndamenya bakubwira gute sinje sinababajije kubera nabona bantwara mu ishuri rindi dufunze bantwara muri iki igwasina wala sinamenya ni dome namenya no kwandika none Yvonne hari ikintu wavuze ati wagwaye wiga mu wa gatandatu ukusanzwe uri siko wavutse rero navutse uko nyene gusa amaboko yanje mbona ngaha nta gufa ririmo oya muga hari mwigufa mugabo niko wavutse niko navutse bo ugiye ku ishuri papa Patrick arakujanye mu mutuga wiwe kandi ibintu bimeze neza n'akayi kajambo mubwira ndamushimiye cyane ko ansubije mu ishuri ubu byo cyamenya kira kintu cyose kuri ndamushimiye Imana umuhezagire none uzoshobora kwandika gayivura gufata ikaramu biroroshe ndoyifata uza gusanga y'abandi bana bariko bariga hari ukuntu nyene uza kuba wahura uri kumwe n'abantu bakuze mugabo kano kanya ugiye kuba kumwe n'abana uza kwiyumva gute ubwo ntuza kugira ubwoba ndakwiyumva neza ndabatera udukuru kandi umenye yuko ucugumayo uzotaha igice giheze ndabizi ko nzogumayo baramaze kubikubwira nuko papa Patrick turi kumwe hano numva nshaka ugaragaza umunezero ugira kaja umubwiye mfise umunezero sinzi ukuntu nowerekana umunezero ufise kwera urarenze umunezero utewe na Patrick kubera yamfashije angirira byinshi antwaye ku ishuri ngiye kubona n'abandi bana bameze uku ngiye kwigana nabo guterana udukuru kubera nufise umunezero uhimbawe none Yvonne ubwo ntuzohava uyobegwa ubwo ntuzohava uyobegwa ga Yvonne nizere ko uzomenya nzomenya nizera Imana ko nzomenya
nuko shira imana imbere Pate umwana aragiye ku ishuri akubwiye avuze ko papa Patrick yanguriye uniforme kandi ntigishebe nagikuyemo timugabo nshima ko nzogira kizosubira kumera nitwataha hama arabuze ukuntu agaragaza umunezero ngaho mufashe kugaragaza nuko turanezerewe cyane turanezerewe kuba umwana ibyo yifuje tubishitseko natwe turabishima Imana yabidushoboje Imana ibihererwa icubahiro. Imana ibihererwa icubahiro. Kano kanya umwana aragiye ku ishuri bigaragara ko ari mu minwe yawe buri kintu cyose biragaragara ko azoza araraba wewe ndikumva umengura umuntu adasanzwe hano ku butaka bw'u Burundi benshi akunda avuga ati mu Burundi nta gufashanya nawe ugira iki niki mugabo kano kanya ndagisubiramwo kandi sinzorambirwa abakomeye usanga rimwe na rimwe babona abagendana ibibazo by'ubumuga ataco bariko barabafasha mugabo abugendana ubumuga kano kanya uremeye urica ava midi yose uravuga ati nkeneye gutunganya byose ndibuka atunaja hariya abongera bakatubwira ati hari igipapuro kibura bivanye n'amabanga menshi ufise kuba hafi abana bagendana ubumuga mu bati igipapuro cha covid turagikeneye mu nyuma ati uko bigenda kose rendez-vous yindi ndayirase mugare kanongere ngire Yvonne uyu mutima ukura ipati umutima wose uva ku rukundo ufise urukundo Imana iguhaye urukundo ufise byose vraiment kubera ufashije mugenzi wawe ukabona icyo wamufashije uragishitseko nukuri wumva unezerewe je muri genda nezerewe ko umwana yifuje ishuri none akaba ari ronse n'ibindi bizobandanya bigenda neza. Hari ikindi kintu haruhande ya Yvonne ujanye ku ishuri n'umunezero udasanzwe ntanakubonye igihe ari mu Jansuri Gitega wirogiye gusiga umeri ruguru hose baragukeneye ubwo uzava kwira icari imwe yego rero byo nabonye ku mafoto nibiki twagiye kunezereza abana nko kubizi le 12 harejo lundi abana bari niho batangura babyuka bari gutangura amashuri twe rero twagiye kwifatanya nabo kugira tubatera intege tubashikiriza amakaye hariho uyundi mu mushinga ntahe twajanye umwubahwa kandi yaranezerewe n'igikorwa twakoze byaramunezereye cyane. Ni Patrick Ngoga Foundation iri ku muvuduko udasanzwe mvuze ku muvuduko udasanzwe mu gukora ivyiza bamwe ati congratulations Patrick Ngoga cyura mu commentaire kuba uri kuratwereka ibikorwa uri kurakora ati kari wabikora bikaherera iyo makino gihe uravuga ati rifoko nereka abarundi aho tugeze n'ivyo turiko turakora kubera ikino giye kumva ko bikura mu gifuri canke bikura mu kinyegero wabikora hanyuma bigaherera iyo cyangwa ukabibika mu machine makino gihe Patrick Ngoga Foundation uri kuraterwa amashugwe n'aba canke bariya mvuze ko ibikorwa uri kurakora byiza akubira iki kino gihe ibintu biriko birafata yindi nzira uko bitahora jewe sinumva yuko norinda kubemerera ko baza kubikamera canke kugira iki kuko utabikora ijambo ry'Imana riratubwira ati ico utanze mu kuboko kw'iburyo ku mafu niko bimenye na sinabishima mugabo barandemerera abageni twasumira ngo team yawe hariya muri Patrick Ngoga Foundation avuga ati bana trose hariyo umupapa yitwa Ali hariyo ba Nipo bafufu bavuze bati no twe tubikira mu mashini apane byo kuvuga ngo ibi bikorwa byati biraturengera nuko abantu bamenye ivyiza ati foke bamenye ivyiza barandemereye babandanya babinsaba nca mbona umengo no bandiko ndababanira ariko mugapati tunibukanye ko no muri Bibiliya Yesu agenda arafasha abantu mu buryo nk'ubu haba hari abantu benshi haruhande yo kuba abantu benshi bamubwiye hari kibibazo bamubaza rimwe avuga ati genda muvuga ivyo mwabonye none natwe naho twavuga tutabibonye dukeneye kuzovuga ivyo Patrick yakoze twumva ko atacaha kiri ubu narabyemeye vraiment narabahaye uruhusha babipubliye ko narayaze n'aba kuri barambwiye atahubwo ati waratevye nabo baragerageza kubinsaba mugabo ubundi je nabona umengo si ngombwa kupubliya ico wahaye ibyiza wakoze yego nuko tugira tujyane Yvonne rero mu ishuri yego tumwinjize mu ishuri muga Yvonne nawe ndazi Mr. Yamana gira akaririmbo ririmbiye Patrick amace twiki gushima akarimba kariko kose ko gushima iki mugabo nyene kagaragaza ivyiza Patrick yagukoreye
oya 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 sinogenda nashimye kubera ibyiza wamaye sinogenda nashimwe nakuba kuri uyu munsi sinogenda nashimwe ugenda nashimwe oya oya sinovyubahuka kugenda nagushimiye wewamaye byose. Amina. Yvonne ndagushimire cyane. Urakoze. Reka ndanakwipfurize amahirwe, ndanakwipfurize ibihe byiza, ndanakwipfurize kuzomenya ariko uzoguma usenga Imana aba ari zo kuja imbere muri vyose, nta gukekeranya ko tuzakugutora kandi tubwira ati raba bilete isa neza. Niko bizogenda? Cyane. Okay, nuko asante sana. Ni Patrick Ngoga Foundation, ni Edison TV show. Kano kanya nta kintu tugira dukore atari kwerekeza neza na neza indani mu bigo vya Sensibilisation. Ali kuri behind the camera ubona ko ameze neza. Ivyose muza kwibona kubwo umugabo yitwa Al naye hasigaye ni Patrick Ngoga Foundation izokomeza kubereka ivyiza na cyane cyane iri kwirakora mu ntumbero kugira ngo ibintu bananye bigenda neza. Patrick yarakora ibyiza abana bari abafise ubumuga mu kubambika amaporteuse mu kubaho dukinga dusheze roulant mu kubagurura amaguru abana bakiri bati ivyo byose arabikora. Hari abantu usanga kenshi rimwe na rimwe bavuka bafise amaguru y'umugaposho mugabo hari ku myaka mikeya nyene kiri hasi. Patrick Ngoga urabona ko abikora sinzi abantu twanye turahura kare ngo era papa kubera iki batambuka neza ibintu bimeze neza. Nukuri numu apotre ni ntumwa y'Imana na cyane cyane ariko atanga umunezero muri bamwe ubona ko banaryohewe kuba kumwe nawe. Rero hamwe n'ivyo je Edison yahoze nkomeza gusabira Imana Patrick imyaka irenga 100. Harabaririmba ngo nta myaka 100, je nsaba imyaka irenga 100 hanyuma hana kwiza 70 pourquoi pas ça 50 nyene izonakwira kugira ngo ivyiza ariko arakorera abana cyangwa urwaruka bizokomeze kongerekana kuko agiye hakiri kare twaba duhombye. Aramvye tuzokomeza kunguka nuko hasigaye jobs beaucoup bye bye.